Imiryango y'abo barundi bariko basaba ubuhungiro bimuriwe hafi ya site y'Imurongwe yose hamwe irenga 500. Abo barundi bakuwe mu bice bitandukanye vya Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo nka Kavimvira na Sange. Ariko rero abo barundi bari mu buzima buteye agahinda muri kino gihe nkuko bishikirizwa na bamwe mu babegereye, uretse ko batagira ico bashira ku munwa nta n'ivyo kuryamako canke kwifuka bagira. Izi mpunzi zishasha baheruka kuzana zoba zaba hafi ifumu 500. Barabazanye abantu babakuye Kavimvira babakuye mw'isange barabazana naha mu site y'Imurongwe babashikana bamwe bashikiye mu mashengero abandi mu bihangare bari bubatse. Isi kuvuga ngo abo bantu ubu munsi ariko turavugana bashobora gutangura guhambwa ejo ku kibazo c'inzara. Barabazanye babahinjaza imisi 14 bamwe bakabahinjaza imisi 10 kuva ico gihe aho ari mu kuri 12 gushika umunsi na zindi nge barabongera. Biteyeko izo mpunzi nizifise akarago, nizifise amasafari zitekamo, nizifise amabiro zivomamo, nizifise imisegetera, ikintu na kimwe zifise. Iruhande y'ivyo bibazo vyo kubura ico bafungura, abo barundi bavuga ko ubu hagiyemo n'ico umutekano. Amaganya akaba ari menshi kuri bo kuko batabona uko bagiye kubaho, ibituma bipfuza gusubizwa iyo baje bava. Rero aho bigiye gupararanganira n'izo bashikanye mu bihangare bihepfo y'inkambi Gatenga Behera. Ubu haje umugwi w'abantu uza kubasambira ku masitingi uvuga igiswahili cyane n'amaringara. Izo muzere zikabona yuko ahubwo umenga umutekano wazo by'ukuri n'ububahirijwe, bamwe batangiye gusaba yuko bapfuma bahungura bakabasubiza iyo baje babakura kugira ngo boroherwe cyane. Rero kubyerekeza impunzi ni byinshi cyane biri mu birababako kuko kubaho bisaba gufungura, bisaba kuba ufise ico uryamako, kuba ufise amazi yo koga nayo kunywa, ibyo byose bikaba atabihari. Muri kino gihe abo barundi bariko basaba ubuhungiro babona ko umwanya uwo ari wo wose bashobora kwicirwa n'inzara hafi iyo site y'Imurongwe aho bashizwe, kuko kuva bahashikanywe atani igikoresho na kimwe cyo kwifashisha barahabwa.